umunsi postinga Francis Desta kuri Facebook abafana baranyatatse baravuga ngo kecuru gahishije n'akabara buzukuru iki kandi namupostinga avant mutora mukuza wanje ariko amaze gutorwa baca bamenga ibintu nyene birenze kandi byose ari ibintu birenze ariko rero famille yanje haraza muri commentaire nyene bakabaruba bahagana abafana banje ujya mu patiri nawe yaje ujya nawe mu paniki murafite no mu patiri muri famille yanje ego mu patiri ni musaza wanje afite n'umukuru wa Rich mugabo Chimamanda aza kukwandika ko inyuma yuko wewe wari watanze donc hariho interview wari uheruka gutanga atakintu uvuga yuko ivyo avuga ari ibintu urabishima ukunuku Chimamanda ntago ntashigikiye cyane ivyo akora kuko igihe cyo savuze ikintu ariko ko yarampostinze ngo bera n'uwi wanje cyangwa ikigofete kunda kwintabera ko yako niryo ryamenyekanye cyane muri filme ntaho yagiye ngo bera n'uwi wanje bera niki nta ukunda kusa ngo twenga neza ngo ntusa ngo nababa. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana nko natudushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ngarutse mu kindi kiganiro ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane mubona ngaha. Aratese ngo ni kibajo. Icyo zina ririmo muri yandi menshi. Muhira no wakunda kibajo. Urumwana wa Dumwana wa nyuma. Mu bana banga. Mu bana bane. Yitwa Kagise Kado Kagise Arnisia Ravel Kado. Okay, nukuri mumbabarire byangoye gufata amazina yiwe mugabo mwayumvise afite amazina menshi ari muri generation zatse ndi nyene amazina meza umeze neza meze neza gift mbabarire nza takwita gift niko nabandi bakwita eko gashi bararinyita kumeze neza nawe nanje meze neza neza urakoze nawe usa neza urakoze ego ni umukinyi w'amafilme akina amafilme menshi hariho filme imwe yoyo ije itavyorosha azoba ari n'umuactrice principale intore ntindi nkaba rero namurondeye muri iyo nzira kugira tugire byinshi kuri carrière yiwe tumumenye ni cyambere tumwakiriye kuri micro ya BITV mumbabarire rero tumwanze tumuhe akanya aturamutse anavuge n'ivyo je ntavuze. Okay, ndabamukije cyane abakunzi ba BITV ndakuramukije nawe Gogo ndabamukije bari inyuma ya kamera abantu batariko barabona jewe nko yavuze nitwa Kagisie Arnisia Ravel Kado nk'abasanzwe n'umukinyi w'amafilme tumwigeme mu Burundi kazi nkaba ndangije amashuri mu gisata c'amategeko. Donc droit. Wize droit. Baracavyiga kuko wize droit. Baracavyiga kuko nawe urakeneye amategeko ngaho wicaye urakeneye ko umuntu agutunganiriza ni ibintu biba binakenewe abantu benshi ntibakivyiga ariko hariho abantu baba bagikeneye justice donc haje nakuze numva nkunda justice nanga umuntu andenganya no kuvuga ngo ntegereza gukurikirana ivyo bintu donc urumva hari amasection yavuga ngo aragezweho ngo gestion ibiki ariko amafaculté ni iki ariko hari umuntu aba yakuranye ico kintu muri wewe none ubijanisha gute muri droit no muri cinema bihuriye kimwe n'ikintu nahisemwo kubera ko kumbure nanka iki canke nkunda ikindi ariko cinema novuga ko ni passion ni ikintu ndemanwa apana je nahisemwo ahubwo co cahisemwo wabimenye gute ko caguhisemwo hari ryari je kuva mu bwana bw'iwanje ubu nongeye kubitahura umukiriya ico gihe nkiri mu bwana ntagushona tahura wasanga kenshi narakreé tu histoire ntundi ko ngenda nko kwishura nkakira nkagakuru nkagenda niyumvira ko byagenze kunuko byagenze kunuko nkagenda ndakiyumvira oya sinagenda nagatera abantu je narakiyumvira je nyene mu mutwe donc niho na ubu yanaratahuye yuko yari manira kiranyereka ufise impano yo gutanga impano biciye muri histoire nanisho gihe wiyumvira ko gakuru waca ugakoresha ntaco nagakoresha je narimva kugira ngo kamara ubute ko kugenda nko kwishure canke kamara irungu kwinicaye muhira turazi neza yuko nagomba ndakubaze mugabo urumva wize ruguru canke wize ngaha nize ruguru amashuri yanje kuva ku ntango amashuri y'intango nize ruguru imwaro aho mvuka mu ntara ya Mwaro guhama n'amashuri yisumbuye nize muri lycée Mwaro nize
muri interna lettre langue ahubwo nize langue ufite ubu byarahindutse nize langue muri interna yego muri semwaro hama maze kubera ko ahantu hari igisata c'amategeko ni Bujumbura fete yego n'igitega kiriyo ariko preference yanje yabaye kuza ngaha Bujumbura yego niho nanje kwika asanzwe wafise inshuti ariko so ndafise inshuti yego okay nanishatse kukubaza ivyonye kugira ngo ndakubaze turazi neza ko abantu kenshi biga mu interna harabaho ibintu sinzi ko n'ubu bikibaho barakina ibintu vy'ama spectacle pasellement mu interna nabiga mu mashuri bataha bari organiza ibintu bakagira ngo n'ama spectacle wena wari usanzwe ukina ico gihe narakina guherangira niga nko muri 7e narakina ariko nyene nari mfise mukuru wanje yakunda kumbanira byo mu spectacle ntubijemo tamuhira Bikuvuga nkiri muhira sinabikina cyane ariko maze kuja muri interna kwa kundo buri libre gukora ikintu cyose bari wowe nyene bigenga ubuzima bwawe uretse kutarenga ku mategeko y'ishure niho novuga ko natanguye gukina cyane ama spectacle cyane hanyuma uri kurakina urabona ko bishoboye ntabwo wagira warakina hall yose baguhaye ego ofite jewe rero umunsi wa mbere ntangura gukina muri lycée muri lycée ntangura gukina je sinari nibaza ko ndabishoboye sinzi rero abantu no bavuze ngo yango kadongo ni mu muhiyoro bane ngo kadani karavuga ngo ngaho imbere udukinira akantu gatoya cyanda kina akantu gatoya mbona bose bavuze ngo ngo ni wowe nyene uzoyikira yari histoire yo kugarariza muhira donc abakobwa bibaza ngo barakunze vya danje nk'avyo mu mafilme ugacutuka umuryango ukawuheba kumbe utazi bikurindiriye hariya mu rugo donc urikuye ku muryango ukurikiye umugabo ngo ndamukunze donc baramukubujije peut-être barafise raison donc vyari muri spectacle cyane mu spectacle ego okay muravyumvise wabitanguye kera urumva hama rero carrière ngahi Bujumbura uraje kwiga washitse ugenda kwigukina wabihereye he vyaje gute d'abord kugira ngo wiyumvire no kurondera n'umugwe kugira urondere team kiniramo vyaje gute rero nashitse ngahi Bujumbura ndamara igihe kinini ntarabona inzira byocamo kugira ngo nshobore kugaragaza impano yanje ariko nafise umukuza wanje yitwa Amede abantu benshi bakurikirana amafilme yo mu Burundi baramuzi niwe yatwaye agashimwe ka festival ku mwaka uheze nari ndamufise kandi ndabizi neza yuko ninaje kumwitura ko mfise impano ushaka kugaragaza aza kunyumva ariko navuga ati ntago nshaka ko nitwaza famille nkeneye kwanza nkerekana ibindimwo hama nkazogenda kumusaba peut-être ndamwika ati jamaze gushika kuri ibi urashaka kunyongerereza umusabe ubufasha mugabo w'amata namweretse ico nshoboye niyo mpamvu ntashotse nja kurondera Amede narabanje nyene ndabura nyene ngenda bigenza epwe ndabaza undi umukuza wanje ati wundo ndarahande hano atari kwa Amede shaka kugenda nkatangurira cinema canke ataro group iri kiratangura yitwa Rubitse rero no gusabira ukinjira naragiye rero arasabira ndinjira ntangura gukina nuko rero natanguye gukina mu nyuma Amede yarabonye ntaruko nigeze nja kumusaba yarabonye tala yanje yarabonye ico nshoboye epwi arampamagara muri film ndaja gukina okay umaze gusohora amafilme yakunzwe uko biri kose urabona yuko uri mushasha nibaza ko imyaka myinshi bimazemo umaze imyaka nk'ibingiraho ndiko ndaba bibiri ukaba uriko urakinishwa mu mafilme nk'ayo akunzwe mu Burundi ntaho wagiye ubonye hariyo yindi hariho n'izindi wagiye urakinamwo donc naho utari actrice principale amafilme atari make uramaze kugaragara uboneka mu mafilme yo mu Burundi nka Manjanja ntaho yagiye ishusho y'umuntu n'intore ntindi iriko iraza mbega wowe nka wewe uri umukinyi mushasha donc sinovuga ngo uri mushasha mugabo urumva ntumaze igihe kinini ya cyane kugira ngo ushike ukundwa ukinishwa nta muntu agusunika wowe ufashwa nande jewe umuntu afasha icambere ni Imana ifasha kuko niyo yampaye iyo mpano niki hama abafashe mu mugongo donc abone gukira ni warubizi niyo ifashe mu mugongo niyo yashoboye kugaragaza impano yanje imbere yuko na BMT iyo mvuze BMT bamuze na Amede mbere ko Amede amenya donc na banje muri warubizi kandi niyo nkiri no kuvuga rero ni ikintu kwanza mfata nk'ikintu
kinini cyane gose ko ni rêve yanje ni indoto zanje namye ndota zaba reality umva ko ari ikintu kinini cyane hama kuba ndiko ndakinisha cyane ndiko ndakundwa nuvuga ko hagiye habamwo ukuboko kw'abantu benshi harimo media ama media nagiye ncako harimo abo twagiye dukinana kuko urumva gukina uri mu actrice principale ugakina n'undi umuntu asanzwe akunzwe nuvuga abafana biwe nabo barakubona yego nuvuga rero ko harimo ikiganza c'abantu benshi cyane gose kugira ngo ushobore gushika hano ngeze ibintu biri hake cyane ku bantu twatanguriye rimwe abantu twatanguriye rimwe nagari bose tugeze ku rugero rumwe none wewe wiyumvira yuko kubera iki nabo batagira iyo chance mwe mubafasha gute nkaho ubazi ko novuga ko ari abapromotionnaire wawe uca ubafasha gute none kugira ngo nabo ubaduze novuga ko umuntu wese afise igihe ciwe kandi umugisha ni uw'umuntu uno musi ndashaka kuba ari je ndiko ndakina mu ntore ntindi ariko ugasanga ndanakwamye nko mu misi zo gashobona uwundi muntu tuba twatanguriye rimwe novuga ko rero uko nje ntaco mfise hanini no bafasha ariko nabo baragaragaza impano yabo nabo barakunzwe ku rugero rwabo nanje urumva nkunze ku rugero rwanje ariko kandi nibaza ko umuntu wese asigaye ciwe kandi umuntu wese afise ibyo yamuteguriye ego je ndavyumva ni vyiza kandi cane ego mugabo umuryango wanyu ni umuryango w'abanyempano nabonye ahantu ndiko ndaraba emission akoze ibiki n'ibiki Francis wo muri Musique aheruka gutwara Musique ni mukuza wawe Amede yandika no mukuza paternel Rich Kage no muririmbyi kandi muravukana none mbega muvyisangamwo muravugana bigenda gute uvuga ko ari imana yatwihereye canke muragenda murahanahana basi mukaduzanya ahubwo bavuga ko muri histoire y'umuryango wacu soko bacu ashobora kuba ari umuririmbyi ariko soko maternelle rero ivya filme vraiment sinzi iyo vyavuye sinovuga ngo ni ibintu ngo vyamye mu muryango Amede uvuze ko ari cousin paternel Francis ni wari cousin maternel no kuvuga rero umuryango wanje vraiment novuga ko ruwa abanyempano kandi ni ibintu vyiza cyane ndavyapressa kandi ndabishimira n'Imana mufitanye ubushuti bumeze gute ubushuti nande mu muryango hariyo imiryango usanga badashiranako badakundana badasupportingana batagira mwe namwe mufisaniye ubushuti nyabaki d'abord mu bavukanyi bawe mu bavyeyi est-ce que ntibayigeze bagupriva kugira bimeze gute numva no tangurira ku kintu famille yanje donc famille y'amaraso bari supportive ku bintu bitangaje umunsi postinga Francis Desta kuri Facebook abafana baranyatatse baravuga ngo kicuru gahishije n'abuzukuru iki kandi nam postinga avant mutora mukuza wanje ariko amaze gutorwa abaca bamenga ni ibintu nyine birenze kandi byose ari ibintu birenze ariko rero famille yanje haraza muri commentaire nyine bakaruba bahagana abafana banje ujya mu patiri nawe na mufaniki murafite no mupatiri muri famille yanyu ego mupatiri ni musaza wanje afite n'umukuru wa Rich okay donc umupatiri agashika muri commentaire akavuga urumva no muryango nishimira no muryango supportinga ntabwo bigeze umbuza kuja muri filme ahubwo baramfasha iyo hafisote filme ndimwo kabakubita link barayipartager urumva umuryango nishimira hamangiye muri ivyo byakuza navyo turafashanya ariko nago dushamwe ivyo muryango no kuvuga ngo uje ndi muri tournage Amede uko nkarira niko akarira n'abandi bakinyi uko anyigisha kuvuga ngo nkunda cyane ngo anyigishe cyane kurusha abandi ngo ndi wo muryango wiwe iyo tugeze mu kazi turi mu kazi ntaho bisanira na famille nta Francis Desta nawe nta turavugana turakundana turahurira ari mu manza turahurira ahantu hose kubera ko tudahurira mu bikorwa byinshi uretse ivyo vya famille nyene atabindi biduhuza tuba dufitanye ubucuti nyene bwiza nk'abakuza n'abakuzira hariho commentaire hariho message wanditswe ko n'umuntu atswe kandi adasanzwe ngaha mu Burundi Chimamanda mugabo Chimamanda aza kukwandika ko inyuma yuko wowe wari watanze donc hariho interview wari uheruka gutanga atakina uvuga yuko ivyo avuga ari ibintu urabishima ukunuku ko nawe yoguponda ibiki bijya nyene wavuze kuri Fresh TV Fresh TV rero ariko ndabaza Chimamanda ni giturire namuhaye ko sanzwe avuga abantu bose abaponda we byagenze gute kugira kuvuge ko kujya
jewe abatari bwaje kuraba ico kiganiro kuri Fresh TV nakoze bakunzi ba BI je navuze yuko Chimamanda ntago ntashigikiye cyane ivyo akora kuko igihe cyo savuze ikintu yerekana preuve natwe mu mategeko ikintu kidafise preuve nta giharo fete rero umuntu yerekana preuve arashobora ko je ico navuze tutahuriza ko nuko akoresha imvugo itari mbabarira amatwi pas seulement wavuze ngo imvuga ngo itari nziza ngo ico utazokunda ngo naho wewe yokwataka watavuze ngo ikintu cyo nyene wogaya ngo nuko ngo yokoresha ijya mvugo bakundi ego azanye preuve nka kujya abandi bahora bagirira je ni yamvuga kazana preuve aco nzafise mvuga kimwe ntazokoresha imvugo ibabaza canke irengeje urugero hama rero kumpostinga jewe nta giturire namuhaye ijya interview nayikoze tutanazinanye nta nuko twabwiye tunavugana na rimwe kimwe peut-être Fresh TV yarapostinze ijya interview kuri Facebook yaramutaginze donc none baza ko barayiboneye hama rero ubu turavugana ubu turi inshuti mwaciye mumenyana mwaciye mutangura kuza muravugana ya ubu turi inshuti ariko kuba yarampostinze ngo bera n'uwi wanje canke ikigofete kunda kwintabera ko niryo ryamenyekanye cyane muri filme ntaho yagiye ngo bera n'uwi wanje bera niki nta gukunda kusa ngo twenga neza ngo ntusa ngo nababa ujya untereka aravuga none ni bisubero sasa ni umuntu basa n'abahanganye kuri Facebook yitwa Arlene Aru uwo kumugwa niba kumugwa TV kumugwa media none urinze ubona nk'ama message nkajya ubonye ijya message ya Chimamanda ntabwo bawagize même si umusarika arakuvuga neza nturufise ubwoba ko ejo ashobora kukwataka pana busanzwe kwanza ingene yatanguye kwa publication y'ingene yatanguye vyari ibintu bihabura navuga ati mana none je kwanza takintu niyagiriza kuko ndiko ndagira ubwoba nko kumenga hari ibintu agomba avuge nanje ubwanje navuga nani ko nzi avuga ibintu bibi gusa cyangwa mvuge kwiki donc ndasoma puis ndabona ko yanyaprisi kandi ndanamushimira ama commentaire nayo kubera urumva donc iyo umuntu ari karinjira mu kuba nk'umuntu ari karamenyekana cyane muri ibintu bya entertainment urumva nka wewe nta bwoba ugira bw'abantu peut-être uri urafise waje witeguye nyene wakajije ku buryo uti ujya niyamvuga ujya niyambuza amahoro ujya niyantuka niyagirana wowe wishimikije kizogutuma udasubira inyuma niba bitaratangura jewe ndashaka kuvuga ko nzobandanya mba jewe ibi byose nabishize ko ari jewe nimatse ntagombye kugendera ku bantu shagogo uvuze ngo ugendere ku bantu ubona sambo kufete nta nari muzige satisfaise abantu unamusi uyu arakara kuvuga ko agukunda ufise indero kadogizene ariko ejo mu gatondo ndashaka kubwira ati wapi ahubwo we nta nikigenda donc nushaka gusatisfaise umuntu jewe ikintu nishimikije nuko ndi jewe kandi nzi yuko mfise imana yanje abandi yanje kandi ndiko ndagerageza uburyo bwose ikintu imana yashizemo ndayigaragaza nta kindi kintu cyo cadanje nishimikije nta kintu cyane nishimikije juste mbajewe hama abamvuga isanzwe nta uwanse kuvuga hajya munda kwa nyina okay tugaruke rero kuri intore ntindi lancement officiel ni so dimanche le 13 mugabo avant ibi uko tuvuga ico kintu umbabarire gato yamvuge hariho ibintu biheruka hariho umuntu yaje ngaha mu Burundi Brown yarazanye ibintu yatubwiye afite application ashaka gufasha abakinyi b'amafilme mumenye gukina professionnellement mugire ni kugira ngo ashobore kugerageza kuduza uko amasinema ngaha mu Burundi akogwa niki yarateguye rero seminaire yariko aratubwira izobera kuri source dini mbega wowe hari inkuru hari ico bizi ko mwavyakiriye gute nk'abakinyi b'amafilme mwebwe jewe rero kubera ko turi mu rubanza rwo gutegura lancement officiel intore ntindi no 13 kuri mairie à l'hôtel de ville ntago navuga ko aya makuru ndayazi cyane ariko uko ndavyumva uko bimbariye numva ari ikintu ciza cyane gose kumbere twabona kuko twabonye abantu benshi bazavuga ivyo bintu gogo donc baza bavuga ibintu birenze byo guteza imbere industry ya cinema niki nitwabona vyo kuri hari ikintu bizoshikako biriko birashikana ko abamaze kuvyitura nibaza ko abandongoye ari bo barubizi bazoheza bakatwarayo amafilme twakinye kugira ngo natwe dushaka gukora ko kuri uwo kumusaruro bazabashitse uramaze kwinjiza uramaze guhembwa agafaranga nyene kavuye muri film ukavuga uti akanda gakesheje talent yanje ego cyane deja bon
igihe cyose ubugiye kukazi igihe cyose ubugiye muri tournage uratahana ari kugura umunyu ntago novuga ngo namirenge cyane ariko abahari hari amafaranga nyine umuntu amaze kuronka ukavuga ati akakantu nakaguze muri film akakantu nakaguze mu mafaranga yose mukuya kanje abantu bibaza ngo birorosha abantu bibaza ngo acting genre ni juste aho uravuga amajambo hani baze ko tubosa bigakomera amajambo yose tuba turavuga aya ntagara yavuye mu mutwe wacu baba bayanditse mu bigira kujya nyine nako wongera ko we ugita ko wongera ko director atakemeye barakura ego urasubiramo iyo muri ko murakina filme none nka filme imwe nkijya anye ntaho yagiye nko nk'akarorero mwayimaze kwigihe kingana gute muri ko muragira tournage rero sinotora igihe exact twakoresheje kubera ko twarabanje turakina bwa mbere hama turabanza turahagarika turadifiza izo twakinye ipi turakina bwa kabiri ariko kuramba kwa filme kwa tournage bivana n'ama action arimwo kubera ko urumva nk'ahantu ho kwicana hari igihe bigorana hari igihe uri kuragira nyene ibintu tamenga biri real donc urumva nk'aba murashaka kwateba hari igihe rero mama ko murakina abantu badafata cyane amajambo mvana nk'aba murashaka kwateba bivanye no gusoma canke iki numva wewe none wowe ukiwawe we nka kado wewe ubimara ko umwanya ugana kubiboroka birakorohera abantu mbwa mwiza amanonge ngira ngo kuboroka n'ibagora cyane amategeko buri amategeko rero ibintu byo kubosa ariko script bayiguha avant yukuza muri tournage bavuga ngo bayiguha avant wowe ufise umwanya wo kuboroka isoma ukayimetriza kwa byarakorohera none avec ishuri amategeko yo kuboroka n'ama script yo kuboroka ego uko twarahana umwanya ntashoye nasiba ngo ndi muri tournage bakina mu gihe neza okay ni byiza cyane okay ni bya bien wowe courage mbwira rero bipanze gute rero dimanche bimeze gute dimanche rero abakunzi ba BI ntimusibe turabakeneye cyane gose cyo kintu ufasha bwanyu ni itariki 13 nkuko twabivuga itariki 13 z'ukwezi kumarane mu mwaka wa 2023 ni ikibanza ni Hotel de Ville isahani 15h30 hazaba hariho séance photo uzoshika urihe amafaranga yo kwinjira ni 10,000 entre temps uzoshika amafaranga hamuja hajya bagufotore uhamamagara umuntu wese ushaka umufotozanya donc muri abo ba acteur bose uzobushaka tuhari nazoshaka bose avuga ati nshaka amafoto ya naka ego nta kibazo na kimwe ego donc azo kwifotozanya hama uzoshobora muri salle baguta kandi gapica hama dutangure ibirori bari birori byiza cyane gose biteye igomwe hazaba harimo umujya w'inanga kanaka surprise hazaba harimo kandi ngo na Ines Hage hazaba hari kugira ngo abateramishe muzobona ibintu byiza cyane gose hazaba actrice bose bo mu Burundi donc benshi bo mu Burundi mwese muzohurira hamwe team yose uretse bazaba bafatiriwe nibaza ko tumaze gushika ko ntambwe nini cyane gose gufatana mu nda naza ko nshobora bibonye kuri lancement officiel ya Igihe filme yitwa ibirori by'umuvyeyi abasineste benshi bari bahari ya rero karibu cyane turabiteze amasana yababwiye ni 15h30 ikibanza nakabwiye ni kuri Hotel de Ville benshi bita kuri mairie umusimi na 13 kumarane okay lo 15h30 kuri Hotel de Ville okay none intozenya wewe ubwawe turetse ivyo byaheze nibaza ko bavyumvise information uri kuratanga nibaza watumiriye byose byageze tugaruke gatoya imbere yuko turangiza witeze gute kururanisha amategeko n'ivyo urimo ubonye bya cinema est-ce que uriyumvira ko uzohava ubandanya ishuri ugahindura igisata cyangwa uzobanda dufate nk'ubugize master uzobandaniriza muri droit witeze gute kubizana muri cinema droit rero nasanze amategeko hari ikintu umuntu akenera cyane rwose ushobora kurenganywa kwibarabara ushobora kurenganywa muhira aho ubaye n'ubupangiye canke n'ugupangiye amategeko ni ikintu umuntu agenda akenera donc amategeko azonafasha muri cinema kuko hariho kurenganywa hariho injustice ahantu hose hariho na justice ahantu hose ni kuvuga ngo amategeko ni ikintu umuntu afise ikintu akizi canke ikintu agifise mu buzima agenda acishimikiza cane gose donc ndamutse yabandanije rero master nibaza ko nzobandanya ibijanye n'amategeko nyine ariko bitabujije yuko nino nk'ishure rya cinema nzogiga cyane ko atashure ndabona
nojamwo en fait hariho academy ya Liberty ntibava bantahura nabi ariko nibaza ko ndoze ishure ryo kwiga cinema nogiga nta n'amaformation muronka arahari yo muri Pasaki ari amaformation batanga none urumva ndonse ayo mahirwe kujamo nojamo ariko master vraiment nibandanya amategeko twarabanye ko hari ishiramwe abakinyi b'amafilme baheruka kugira Happy River arongoye ego mwebwe nk'abakinyi b'amafilme mbega mwibaze yuko ari ibintu bizobafasha mubyitezemo iki kubera baravuze yuko karimwe ahora mukora musanzaye ubunye bashaka kubashira hamwe kandi barongera baravuga nkowe nk'umuntu yize amategeko barongera baravuga yuko umuntu atazoba muri iryo shira hamwe atazoba afise uburenganzira bw'uko filme yiwe ibandanywa yerekanwa ngaha mu Burundi byo bari byo bizobafasha iki ni ikintu ciza cyane gose kandi cyo gushima kuri Happy River n'abandi bari bafatanije harimo abaciza n'abandi ni ikintu ciza cyo gushima kandi nibaza ko kizozanira akunguko abarundi hama gushira hamwe nibaza ko atatera bwo bajyagiyemo fete nibaza ko ari gushira hamwe kugira ngo tuje hamwe hama ivyuko abatazojamwo bazohava bagira baterekanwa mu Burundi peut-être ivyo bazokina ngo ntibizo hariho conference de presse bagize nibaza ko bashika barerekana baravuga bati uravyibuka vyabereye hajya kuri Kibonowa muri Hidden Talent yiwe nyene asanzwe arongoye jewe nibaza ko ari ibintu byiza cyane hari benshi barimwo hari na benshi batarimwo ariko filme zabo nibaza ko ku rubuga kwa YouTube barazidifisa wowe rero wifuza gushika jewe hano nifuza gushika nshaka kuba nk'undi muntu wese ndashaka kuba international ariko ikintu nifuza cyane novuga ko ntandukaniye ko peut-être n'abandi ni gufasha abandi gushika ku ndoto zabo ni ndamukashitse nanje ku ndoto ziwanje nzofata ukuboko abandi kugira nabo bashike ku ndoto zabo nkuko nanje bafashe ukuboko mu buhe buryo rero mu buhe buryo nkuko nanje urumva nanje nashikiye muri Warubizi yari isanzwe irimo aba acteur bakazi ama barafata ukuboko bagiye banyigisha bwa mbere ukije kuri kamera bien sûr uka ijambo rikanyika Warurizi donc no fasha ma formation mu kwerekana impano zabo ku ma platform atandukanye okay mbega hajya mu gukinisha filme nta sura baraba genre na hall mu gutanga hall nta sura bavuga bati iyi sura ibereye naka iyi sura ibereye naka ibereye hall je ntabwo ndi umurealisateur rero cyane ariko ndiko ndavyimenyereza ariko kandi nk'ubu ndakwaze nka gogo nk'ubu wofata nk'umuntu ukavuga ngo ni umwicanyi azokina hori Jean yicana ugacuza umuntu afise isuri rinosa nyene wa wundi nukugira ngo ashavura utabimenya ko yashavuye fete hari abantu bameze nk'ubana nk'uko kwa gushavura sindakubona ushavuye ariko rero ndeka yuko uri innocent kwa mwisura no kuvuga ngo rero nikuvuga rero gutanga hori bararaba apparence yawe ariko hari abantu babikina byose bakabi par exemple Harvey ashaka gukina ikintu cyose akagishobora ariko hari abantu usanga batagwamwe mu mahore yose usanga hariho hore y'umuntu ari gentil wa muri kurakina canke ufise isura yakazi nashaka ikintu uri gentil nico bakubona ako bariko none nashaka kuba gentil reka naho umuntu anaho yoba ari umwana mubi donc naho yoba afise isura ikaze hari igihe usanga ari umwana mwiza ugasanga ari gentil nyene ndazi abantu bakinye abantu baravye filme ntaho yagiye umbwira niba senge wanje yoshaka gukina ari umwana mwiza avec senge wanje n'umwana mwiza mu busanzwe n'umwana mwiza ibintu ndashaka kwibaza muri ntaho yagiye n'umwana mwiza mu buzima busanzwe ariko ahageze gukina scene ya mbere ashobora kimshamba ashobora no gukara no kwerekana ni umujinya rero umurealisateur abaze umuntu wese point fort yiwe abaze niba Mimi ashoboye cyane kurira ashoboye cyane gukina ibintu bire emotionnel ashoboye cyane kugogwa ababizi ahari forte donc niho aca mukirisha okay role model wawe mu makinyi w'amafilme ni Angelique Boye mu Mexican ndamukunda cyane kubera ko yanyespiye cyane kuva nkiri umwana hariho wararaba telenovela muyakina Choix de l'amour Teresa niwe yakunze cyane kubera ingene yagwa muri hore zose genre ashaka gukina
urabona ari umupersonage batatu agakina ari umwana nyine yaragowe agakina ari méchant agashaka kandi gukina Jean ari hagati na hagati niwe nigira ko fait gukina amahoro yose kirarira akajambo bwiye abatwumviriza abahora bakubona bakabona uri muri rya uri umwana mubi ntaho wagiye ufashe indobo y'amazi yisutse ku bantu mbega kumva nuri umuntu ari gentil none cyane naho urumbona umengo nyine uri kibajo gitesa nyine kiraho ngaho babwire kugira ntihazogire uzovuga ati ujya muntu twahuye bigira ko ari byo muri filme gusa ngirango nko mu ntore ntindi narakinye mu yindi sura kwa nakinyemwo abantu mwese muzombona mwambonye muri ntawe yagiye gitangura mu nyuma narahindutse ndabumwana mwiza muri ntawe yagiye ariko mu ntore ntindi ndashaka kwanda umwana mwiza canke ndumwana mubi byo muzobimenya ni mwayiraba ariko igihe mba ndiko ndakina mba ndiko ndigisha mba ndiko ndatanga message bashatse kwerekana iyindi sura abandi bantu bashaka kuba batazi rero nitwahura canke niwanyandikira ukabona bimeze gutya na gutya uzabemvera ngo meze kujya biba biri muri filme nababwiye ko byanditswe n'umugabo yitwa Mede akabirariza ufite buke arakongera ati fyina neza shikamo abakunzi ba BI ndabatumiye cyane kuraba amafilme naho yagiye ntore ntindigiye gusohoka kandi muze kudushigikira 13 août muri mairie ya Bujumbura ndashimiye cyane BI yanyakiriye muri studio zayo mwakoze cyane ni ikintu ciza cyane gose gusupportinga impano z'abarundi wakoze nawe cyane gose aho tukamuriko mu bikora neza donc byari bikenewe yuko namwe tugerageza tukaza turaduza ibintu byanyu pas seulement muri ibi by'abamedia même kubaraba ko abantu bose babiraba kandi twicara tukaraba yandi mafilme tugerageza kugira ngo namwe mutere imbere mugeraho mwifuza amafilme y'abarundi ni meza n'amahistoire meza cyane yigisha kandi ibintu babiri ngaha mu kibano muce rero muherera muri La Casa de Papel canke mu zindi filme hariho filme zije cyane zifite ubutumwa bwiza cyane gose hano mu Burundi kandi nutakunda ivy'iwanyu nindazokundira nta wundi muntu Kado merci beaucoup urakoze cyane nizera ko undi musi tuzoba turi kumwe ngaha tuzohamagara abanyempano biwanyu gusa tuzohamagara Francis tuzohamagara Mede tuzohamagara Rich muze tuwaturire basi kabisa mutubwire ingene lancement officiel yagenze sije none canke kubindi tuganire no kubindi ku by'imiryango canke ibindi bintu ndabashimiye rero cyane gose mwe mwese mwatwumvirije ku mwanya wanyu mwaduhaye kuri Kado yaduhaye umwanya mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu tuzosubira kandi bonne chance no mu bya dimanche no mu bindi byose murakoze sawa rero bye bye